Xpaging. Xpaging. Iyi ni Ntankeka Xpaging. Abantu rero hariya mu rugo byawe babazaniye abantu bagomba gudetoxa. Hari abantu usanga vraiment no kuja kuri toilette usanga agenda rimwe ku munsi haje ubugwaye ukuvuga ibyo ufise ibyo urya ibisohoka ngaha. Iyi ni detoxification irakuvugura ibintu byakuca bwoshe kabari. Iyi nayo irazibura. Iyi ni nititeke iragutekenika umubiri nibubaza gwazi kumakomeye yamitsi yamaguru yamugongo ikagutekenika. Urumva ko arimo akagutekenika iragutekenika igasiga rukomeye wa mugongo ugenda wunamye. Aha akana ko ni nitiribe urabona ukuntu gasa aka karimo n'ibindi bintu n'ubwiza burimo nga madamu ariko ariwe wakoresha injebe yego murazi myakafise n'ibyo program madamu ndawe mirongo myinshi madamu nawe urabona ko mengo madamu asigaye byabikora byananiranye za diabete asima ibigongo ibintu byose bigize protein. Mbere banazongeyemo n'izindi ingredient nyinshi zitahora kugira zishushize gukomera. Abantu bahora bakira kandi batana ubu naho bongereye si ibintu. Xpaging. Xpaging. Movie of future. Good, merci. Bonjour, chers amis membres de Xpaging International. Za produit tuyigiriye izi zacu. Uburyo mwikunda nasohotse. Amagara kagira igiciro izi produit zifashe usubira kuba umujene naje ugatera ibuye karisama. Rero ndabakanguriye mwese ko muza muri Xpaging munagura amagara yanyu hanyuma harimo na business ishoramari n'imikahe ibyo bigo barabigisha muri banko bunde bakaribese. Mu mwaka uzatutangura kurya amafaranga y'inyungu harimo insiguro zikwiye uzozironka muhageze. Urakoze. Mwaramutse mwese cyangwa mwiriwe. Ngira ibi murabibona aya maproduit rero ararenze. Reka nanjye ndabatumirire kuza muri Xpaging International muzokwibonera ibyiza by'izi muzeye kuko igihe urwaye bajya bafata amayeserine buri munsi udushinge ibiki ababyibushe abarwaye nerisiatike n'izindi. hari indi produit batampaye ngaha ni nitribe nitrikafe na nitriteke. hari itarimo ngaha yitwa nitriteke mwayibonye. hariho nitriteke hakaba nitride ego hakaba nitribe hakaba na nitrikafe. iyi kubatama rero nikindi kibazo ariko ushaka kubimenya kaze muri Xpaging International. turi muri Excellence House ni muri floor ya 4 nimero beziriko nimero 14. ushaka kubimenya wese kaze murabibona bimuhezagirwe mwese. Ego murabona ko jewe bazimpaye ahacangenda kandi mutibagirwa kugira sabone na BOX. bayibonye ego mutibagirwa rero kugira sabone. murakoze mwiza. Xpaging International.
kuba millionaire Muri Xpaging international mugiye gito. Kuyubakira system ebigezweho, kubibwira abandi niwo muti ushika. Ibintu Xpaging international, ushore mu mutahe wunguke, dutegure kazoza ku miryango yacu ishime. Ukiregukena ugire n'amahirwe yo kubaho neza. Ukiregukena ugire n'amahirwe yo kubaho neza. Uri Muri Xpaging ugira amagara meza, uronka n'ingaburo zuzuza umubiri wawe. Ugira imbaraga uri Xpaging, irakundinda bishoboka, iragira gutuza mu buzima, utegura kazoza ku muryango wawe. Unezere bimwe birenze, ubakizigenza mu buzima, dutumiye mwese hano muri Xpaging. Utaraza yarahomvye rwose, ndawundi mwanya ni ubu nyene, gutegure kazoza ku muryango biraturindiriye. Jewe na wewe, oh, it's me, nice. Xpaging international. Ari ubizi ko ushobora kuba millionaire Muri Xpaging international mugihe gito. Kuyubakira system ebigezweho, kubibwira abandi niwo muti ushika. Ngwino mu Xpaging international, ushoremo umutahe wunguke, dutegure kazoza ku miryango yacu ishime. Ukiregukena ugire n'amahirwe yo kubaho neza. Ukiregukena uri Muri Xpaging ugira amagara meza, uronka n'ingaburo zuzuza umubiri wawe. Ugira imbaraga uri Xpaging, irakundinda bishoboka, iragira gutuza mu buzima, utegura kazoza ku muryango wawe. Wama unezere bimwe birenze, ubakizigenza mu buzima, dutumiye mwese hano muri Xpaging. Utaraza yarahomvye rwose, ndawundi mwanya ni ubu nyene, gutegura kazoza ku muryango biraturindiriye. Jewe na wewe, oh, it's me, nice.
oh, oh, oh. Xpaging International. Kubibwira abandi ni wo muti ushika. Ibintu Xpaging International. Ushore mu mutahe wunguke, dutegure kazoza ku miryango yacu ishime. Ukiregukena ugire n'amahirwe yo kubaho neza. Ukiregukena ugire n'amahirwe yo kubaho neza. Uri muri Xpaging ugira amagara meza, uronka n'ingaburo zuzuza umubiri wawe. Ugira imbaraga uri mu Xpaging, irakundinda bishoboka, iragira gutuza mu buzima, utegura kazoza ku muryango wawe. Unezere bimwe birenze, ubakizigenza mu buzima. Dutumiye wese hano muri Xpaging, utaraza yarahomvye rwose. Ndawundi mwanya ni ubu nyene, gutegure kazoza ku muryango biraturindiriye. Jewe na wewe, oh, it's me. Nice.
Xpaging International. Oh, ari ubizi ko ushobora kuba millionaire muri Xpaging International mu gihe gito.